5/5 tubaye ikaze hano kuri TV Duniani Kote. Tugiye kuba rero tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugiye kuba tugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Munyemere mbabwira yuko ku munsi wa kare twabwiye yuko uwitwa General Neva amaze gunga igihugu cy'u Burundi kugeza amadinga ya ari mu gihugu cya Tanzania. Tubabwira mayiti nyinshi z'abarundi zikomeje guturuka mu mujyi wa Uvira, izi zikaba zikomeje guturuka mu mujyi wa Uvira zinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo nabari kuraswa ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko muzi ko abarundi bari mu mirwano ikomeye, by'umwihariko nizi za Saramgano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo tugiye kuba tugenjeramo tubiva imuzingo, turaza gusimbukira hitwa Bujumbura. Mana y'isi n'ijuru, Mana y'isi n'ijuru, Bujumbura amasasu menshi akomeje guca ibintu, amasasu menshi akomeje kumvikana mu masaha y'ijoro. Ibi byatesheje umutwe abarara bumva cyangwa se abarara bakora akazi kabo, baribaza bati se igihugu cyacu umutekano ubundi urangana ute cyangwa se uhagaze ute? Ibyo rero ngira ngo ni bimwe mu bintu n'ubundi abanyagihugu baba bagomba kumenya. Niyo mpamvu banicaye hano cyangwa se mbamagaza hano kugira ngo ibyo tubibagezeho. Turaza kubireberaho hamwe, rimwe tumenye ayo masasu Bujumbura arimo aravuga ubundi ahatse iki, bimeze bite ubundi, nimba bavuga ko Red Tabara iri mu mujyi wa Bujumbura cyangwa se abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi bamaze gukoresha ingabo z'abarundi n'ubundi zirindani mu gihugu kugira ngo zikomeze ziteza akaga gakomeye n'umutekano muke, ibyo bitume uwitwa General Neva ahura n'akaga gakomeye. Ibyo turaje tubyinjiremo. Turaza gusimbukira Gitega turebere hamwe ishyaka rya CNDD-FDD. Moto ivumbi ryatumutse. Mwamuzi impamvu ivumbi ryatumutse? Amatora yaribwe. Ibyo narabibabwiye, ndababwira ati nyamara amatora yaribwe abadepite, ndababwira ati mu kujya mu byemere abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi baraza guhaguruka. Ku munsi w'ejo nibwo nakurikiraga ikiganiro kuri France 24 ndeba uburyo uwitwa Agathon Rwasa amaze guhaguruka akavuga ko ibintu atari mu byumve by'amatora ukuntu yagenze. Ibi ntago ari buri murabikora, hari n'abandi mu gihugu cy'u Burundi. Turaje tubababwira ndetse tubabwira buryo ki igihugu cy'u Burundi gishobora kuza gusenyuka, ndetse uku gusenyuka kukaba gushingiye ku kijyanye n'ikinyoma kiri muri guverinoma. Abantu b'Imana, narababwiye ni iki gihugu cy'u Burundi ibyacu na agateranzamba kanyina wanzamba. Ibi bintu narabibabwiye. Munyemere mbabwira yuko ubu tuvugana mu bice byahitwa Cibitoki hamaze kudeployingwa bato y'abasirikare, ariko n'ubundi bakaba bavuye mu kigo cya gisirikare cya hano Cibitoki. Iki kigo cya gisirikare n'ubundi kikaba cyari kirimo abasirikare bavaga hano berekera muri RDC ahitwa mu mujyi wa Uvira, ahitwa Tibira. FDLR na Wazalendo zikomeje gusubiranamo, ibyazo bikomeje kuba agateranzamba. Impamvu y'iki kintu, uwitwa General Neva afashe ingabo z'igihugu azivanga na FDLR, azivanga na Katanyamaza Wazalendo zaturutse muri RDC. Aba nibo bagiye kwararika igihugu cy'u Burundi, ibyacu bikarangira. Aba nibo bagiye kwararika igihugu cy'u Burundi, ibyacu bikarangira. Murambabwira nti Petero Nkurunziza yarishwe, nkababwira nti uwitwa General Neva bamugerageje kudeta inshuro zigera kuri 2, ndetse ibi bintu nari mu byo uwitwa General Guillaume Bunyoni afungiye, wahoze ukuriye urwego rwa polisi hano mu gihugu cy'u Burundi, ngo arashinzwe kugerageza gutera kudeta mu mwaka wa 2015. Ibi bintu byose ubikusanyije bukashiraho n'ibintu bijyanye n'amatora, ugashiraho n'iby'igihugu cy'u Burundi kirimo kugeza amadinga ya birimo akantu. Niyo mpamvu nanjye rero mbanzi hano mbanzira ngo mbaho kuri ku makuru aba akomeje kugenda avugwa, ariko kandi aturuka mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko. Munyemere mbabwira yuko mu bice by'hano ahangaha za Kibira, muri ishyamba rya Kibira hakomeje kugenda hagaragara ibintu byinshi cyane navuga bitari byiza. Impamvu babwira nti hakomeje kugenda hagaragara ibintu byinshi cyane navuga bitari byiza, nuko iri shyamba ririmo Wazalendo, ririmo FDLR, ririmo Imbonerakure. Aba bakaba ari bamwe mu bantu bashobora kumvira buri umwe wese ubonetse mu gihugu cy'u Burundi. Noneho igisirikare tukabona gicitsemo ibice. Mwari muzi ko igisirikare gishobora gucikamo ibice se? Mwari muzi ko igisirikare gishobora gucikamo ibice? Ibintu murambibabwira mu camping. Yanda reka duhita twinjira mu makuru nyirizina, ngira ngo ariko munyemere duhere muri CNDD-FDD ubwo kukara gaciyemo
nagira ngo mbabwire byinshi mujye mumenya yuko rwose ishyamba atari ryo ibintu biba bikomeje kugenda biba bibi cyane. Ngenda reka tubanze tugarukeho gatoya ku bijyanye na CNDD-FDD. Iyi ni ishyaka riri ku butegetsi ry'uwitwa General Neva, ni ishyaka riri ku butegetsi ry'uwitwa General Neva. Ni ukuvuga ngo ni ishyaka kugeza amagingo rero ibyaryo byamaze kuba gatiranzamba kanyina wa nzamba, usibye no kuba ririmo amarozi. Amakuru mfite nuko baramutse bafasha perezida w'igihugu cy'u Burundi bakamufatisha gutya bashobora kumugubandwa. Impamvu nta yindi, uyu mugabo ashinzwe byinshi. Muribuka nta mezi atatu aciyeho uwitwa General nako uyu mugabo ni Reverien Ndikuriyo, ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, avuga ati njyewe ubwanjye uwitwa General Neva arandose. Ibaze ko umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ahaguruka cyangwa se ahagarara akavuga ati njyewe ubwanjye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarandose. Icyo kintu kirimo ikintu. Ati umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarandose, ndetse akanatanga n'ibimenyetso bayita, akanatanga ibimenyetso agaragaza yuko kuko nyamuneka uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yamurose. Impamvu nta yindi y'ibi byose rero bikomeje kugenda bigaragara hano nuko CNDD-FDD irimo ubugambanyi. Ni nayo mpamvu babwira ni uwitwa General Neva aho bari mu mufatishirize yahungira muri Tanzania, yahungira muri South Africa, yahungira he, aba bagabo baraza kumukubanya. Impamvu abagabo baraza kumukubanya zirahari kandi zirarenga igihumbi, zirahari. Araza kubacikira he. No kuvuga ngo tuvuga rero ibintu bikomeje kugenda bihindura isura mu gihugu cy'u Burundi. Ibya CNDD-FDD ntabwo twabitinda, n'ubundi tumaze igihe tunabivugaho, tuvuga buryo ki ibintu bitifashe neza mu buryo mwese cyangwa ubundi, tuvuga uburyo ki CNDD-FDD ari ishyaka rishobora kwisanga ahantu habi cyane, ndetse rikaba ishyaka ryamaze gucikamo ibice. Reka ibi tubivaho, by'umwihariko twikomereze tugaruka gato kijyanye na Uvira. Umujyi wa Uvira kugeza amagingo aya uracyamenwamo abasirikare, abandi bavayo, abava baravayo ari mayiti. Ese ibintu General, nawe nimba uri umuturage wo mu gihugu cy'u Burundi ukaba udukurikirana kuri TV Duniani Kote, uza kwibaza uti ibi bintu perezida w'igihugu cyacu arimo arakora biraza kumuhira, ese biraza kuvamo? Ubu tuvugana niba umuntu nka perezida w'igihugu arimo aragira gutya, akohereza ingabo, izo yohereje nyuma y'icyumweru kimwe bakazigarura ari mayiti, ibyo bintu umbwire ngo biraza kugenda bite? Imyitozo irakomeje mu kigo cya gisirikare cya Mbandakanda. N'ubu tuvugana abanyamurenge barabarwa mu gisirikare nk'abakuri ibitoki cyangwa se nk'abagurisha ibitoki. Abarundi urubyiruko bose barimo barajya mu gisirikare, kandi baragera mu gisirikare barangiza bagahita bakora nyuma y'amezi atatu bagahita badeployinga uko ujyaho ntagagaruka. Abaturage barazize barihanaguye mu gihugu cy'u Burundi, kuko ni kimwe mu bihugu bimaze gutakariza abasirikare utabara ubutaka ndetse kwijanisha. Iyo bagiye kwijanisha banavuga yuko ngo bagera amajanja igihugu kirimo kiraberamo intambara. Ibyo byose rero ni bimwe mu bintu navuga yuko rwose nyamuneka bishobora kuza gukomeza kugaragaza igihugu cy'u Burundi nabi cyane. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara hano mu gihugu cy'u Burundi nuko kugeza amagingo ndimo nakira amakuru yuko isaha ku isaha iki gihugu gishobora kuza guhura n'ibyago, ariko ibyo byago gishobora kuza guhura nabyo bikaba ari ibyago n'ubundi gishobora kuza gutezwa n'abayobozi bari indani mu buyobozi. Urugamba rugeze mu mahina. Uvira hagati ya M23 n'u Burundi, mbega ninde aza gutahukana intsinzi? Biragaragara ko amahirwe tuyahereza M23 kuko imaze kubyerekana kuva aho yabashunshubirije ibakuye mu bice bitandukanye vya Kivu ya ruguru na Kivu y'amajepfo. Nta nkeka ntacyo hinduka ku ntego n'umurego bafite n'ubuhinga bwo gutsinda urugamba. Birumvikana Burundi butegeza gushiramo ingufu zose bufite kugira ngo Bujumbura idashobora gufatwa. Nico gituma rero mubona ibiharuro bikorwa ni byinshi, haba mu gutegura urugamba kugira ngo rugende neza ku mpande zose,
na cane cane burya hariho ibiganiro bibera mu mabanga, hari ibyo twumva bya Doha bya Etats-Unis, ariko buriya abakuru b'ibihugu canke inzego tekinike bafite z'umutekano canke ministere des relations extérieures, buriya baravugana baragiranira ibiganiro bakagerageza kuraba ukuntu hoba compromis ku kibazo c'intambara iri mu karere k'ibiyaga bikari, cane cane muri East Congo no ku mupaka w'u Burundi, kuko buriya ziriya ntambara zindi ziri Walikale ziriya ziriko zirinjira indani zizamuka hariya za Butembo za Rituri, buriya abasirikare ba Congo ntabwo bari prêt kubandanya urugamba badahembwa badafungura, urumva batunzwe n'utwo bibwa mu baturage ba Congo. Ibyo nabyo bica bituma abaturage bashobora kutabashigikira, kuko baravuga bati aha aba basirikare ba leta bare ba FARDC n'imigwi bafatikanije nta kindi bashobora kudukorera atari ukwiba, atari ukwica, atari ukuvyora abagore. Ugaca usanga rero buriya ni nk'aho abaturage ba Congo bamaze gutera icizero ingabo zabo za FARDC ko zidashoboye kubakingira, kandi zidashoboye gukingira n'inzego z'igihugu, zidashoboye gukingira n'imipaka y'igihugu ca Congo. Nico gituma rero intambara buriya zibera hariya za Walikale, nubwo bavuga ngo hari ababirigi hari iki, umwanya n'umwanya ziriya ntambara nta leta canke ingabo za leta nta ntege zishiramo nyinshi, burya agatege kanini kari mu bice biherereyemwo Uburundi, kuko buriya ingabo z'Uburundi ziri kumwe na FDLR ziri kumwe na bariya ba Wazalendo, urumva birumvikana ko bategeza gushiramo agatege ka nyuma kugira ngo badashobora kwambura kariya gace ka Uvira. Kariya gace ka Uvira niko Uburundi butsikamiye, ariko kurya Uburundi bwatsinzwe mu bindi bice bitandukanye, nta cizero dufite yuko Uburundi hari ico bwahindura kuri process y'intambara uko iriko iragenda. Ariko kandi ntitwiyibagize burya ko ibiganiro burya birahaba, burya usanga hari inzego z'ubundi zivugana n'indongozi za M23, usanga hariho abavugana n'u Rwanda. Kenshi twarumvise ko abarundi bafashe ingendo baja mu Rwanda, baja kurondera leta y'u Rwanda kugira ngo baganire, ariko buriya kuganira n'umuntu yitwa Neva ntimwiyumvire ko ari ibintu byoroshe, kuko Neva ntaratahura ko ari muri position de faiblesse. Burya iyo muri position de faiblesse, iyo ugiye muri compromis y'ibijanye n'ivy'intambara, ugomba kurekura ibintu byinshi, ibyo bintu byinshi rero kuri Neva urumva na gacamutwe biragoye ukuntu yogira ama concession, ariko araganira n'u Rwanda, ariko araganira na M23, kuko burya uriko uraganira n'umuntu yamaze kugutsinda nta byinshi usaba, nta n'ibyinshi uvuga ngo hariho ibintu ngo byangombwa ngo bigomba kubanza kubahirizwa, oya, kuko iyo bamaze gutsinda bagutsinze baravuga bati wowe shaka ureke turakumangura. Rero nico gituma ibyo biganiro bibera awiko inwa n'ibindi bihugu by'Abarabu bishiramwe akaboko. Murabona ikiya gihugu ca Qatar, igihugu c'Abarabu bashiramwe akaboko, kuko ubutunzi buri mu gihugu ca Congo, ubutunzi ndetse buri mu bihugu vya East Africa. Mwarumvise ko muri Uganda hatowe izahabu zirenga trillion. Tugaruke kuri Uvira, cane cane ku makuru twumvise ukuntu abazalendo bahagurutse bakarasana n'aba FARDC bagasubiranamwo biturutse kuri biriya bihe byo gusezera uriya mukoroneri w'umunyamurenge yitavye Imana, hanyuma bakumva yuko adahatuhabwa icubahiro, cane cane kandi abona ari umuntu yakoreye leta ndetse ari muri FARDC, ariko ukabona yuko
uriya mugwi wa Wazalendo uhagurutse ukiyopoza ugatanga amategeko ukagira ibyo ugombye gukora. Je nimvira yuko ibyo bintu byabera icigwa cane abantu bashinga imigwi y'abasivile bakayiha ibigwanisho kandi itagenewe ibikorwa by'urugamba, ko iyo migwi ishobora kugira imbaraga ugasanga izo mbaraga ziraruta mbere n'imbaraga abasirikare ba leta bafite. Ibyo rero byagiye biba mu bihugu bitandukanye, hariho ibihugu byagiye bibamwo ukabona imigwi y'amabandi, imigwi y'abantu b'abanywarumogi igahaguruka, imaze guhaguruka ugasanga irarushije imbaraga leta. Niyumvira yuko muri Kongo arivyo biriko biraba, erega byarageze no gushika mu Burundi. Haragera igihe imbonerakure ziragomba gusumvya imbaraga canke ubushobozi igisirikare n'igipolisi ca leta. Ibyo abarundi barabibonye, aho abasirikare baza bicarikwa bagakubitwa n'imbonerakure canke abapolisi bagafatwa nabi n'imbonerakure, kuko ico gihe imbonerakure nizo zari zahawe ububasha, kuko leta yari ihari ya Petero Nkurunziza inyuma y'uko acitse ku icumu ry'irya kudeta, ntabwo yasubiye kwizera igisirikare. Kandi urumva bavuga ati igisirikare kirimwo ubwoko bw'abatutsi, rero urumva ntitwocizera, baca bamera nk'abashizeho inimilise paralele y'imbonerakure. Rero izo mbonerakure zimaze guhabwa ibigwanisho n'icubahiro, kugeza aho zitangura kurengera inzego za leta ndetse n'abategetsi batari bake bo muri leta bagakubitwa bagasuzugurwa. Ibyo bintu nyuma niho byagiye gukosorwa, ariko urabona n'ubu yuko bikihari. Ibyo rero burya mugwi wa Wazalendo leta yahaye ibigwanisho, ukabaha icubahiro, ukavuga ngo nk'aho ari wo ukora neza kuruta igisirikare cavyigiye. Niyumvira yuko ibyo bintu bizogira ingaruka mbi kuri leta ya Kongo, bizogira ingaruka mbi cane cane, ndetse n'ubwoho bw'ibiganiro akaba kumvikana hagati ya FCM23 na guverinoma ya leta. Ariko iyo migwi yigenga yahawe ibigwanisho kizoba ikindi kibazo gikomeye cane. Naco gituma ubona buriya intambara idashobora kugenda neza, kuko kiriya kivangatirane kirimwo abasirikare ba mercenaire, iyindi migwi abava mu bindi bihugu, bituma commandement canke coordination y'ivy'intambara ku ruhande rwa coalition FARDC guverinoma ya Kongo bibagora cane. Niyumvira yuko ari cigwa kumbure n'ibindi bihugu vyoboneramwo, kamenya yuko gukoresha imigwi y'abanyamahanga, imigwi y'abantu barenze discipline batigiye ibintu by'igisirikare ataco bifasha, ataco vyungura. Igisirikare ca leta kiba gitegerezwa gukora ibikorwa gihemberwa, ibikorwa cigiye, ibikorwa carahiriye. Ugaca usanga rero ivyo bikorwa biriko birakorwa n'iyindi migwi rero iraheza ikagira imbaraga, bigatuma irengera inzego za leta. Noneho vya bindi vya établissement de l'autorité de l'État bikunda kuvugwa, ugaca usanga ivyo bintu birahungabanye. Rero ni nko gukebura ku ruhande rwa leta y'u Burundi na leta ya Kongo, ko ivyo bintu byo gukoresha imigwi y'abasivile, ukabaha intwaro, ukabaha ububasha bw'ibyo bakora mu gutoza amakori, mu kunyanyasa abaturage. Ibyo bintu bifite ingaruka mbi cane,
twarabibonye rero ko uriya musirikare yakoreye leta atabonye icubahiro kandi acimwe n'abantu batabubasha bafite, ariko nk'aho bahawe imbaraga za leta kugira ngo batire akajagari. Kandi ikindi icyo kintu cogaruka ku banyamurenge, burya abanyamurenge cyane cyane agomba kugaruka muri bariya bari mu Kagara. Bari mu Kagara erega icyo bakwiye kumenya abatutsi bari muri Kongo, baba abanyamurenge bari muri Noro za Masisi za Rucuru n'ahandi hariya muri Kivu di Noro, ntabwo bazira bya politike, ahanini bazira uko basa. Cyo gituma rero iyo hageze kwicwa batareba ngo uyu ngo n'uw'Akagara canke ngo n'uwo twigwaneho, ahubwo bareba uko umuntu yaremwe, uko umuntu asa. Ibyo bintu rero birababaje mu gihe nk'iki, mu kinjana nk'iki, aho abantu bashobora gukora politike zishingiye ku bintu by'amoko, ibintu bitagira insobanuro, ibintu by'imipaka. Usange iyo mipaka nayo nyine ntabwo ari twebwe abanyafurika twayishyizeho. Umupaka uri hagati y'u Rwanda na Kongo, Uganda na Kongo, Rwanda, Burundi na Kongo na Tanzania, iyo mipaka ntabwo abayishyizeho ari twebwe. Imipaka yashyizweho n'abanyamahanga. Simbona rero ubwo bujuju, ubwo bukoroni bukomeza kutuba mu mutwe, bwo gukomeza kubakira ku by'abantu bakoroni bashyizeho, ngo twankane, ngo twicane, ngo kubera ibintu by'imipaka, ibintu by'amoko, ibintu bitagira mvura, biva ku nyigisho z'ubutamenya, inyigisho zo kudatahura. Usanga abantu bafite mu mitwe amateka atazwi neza, atigishijwe neza, bituma abantu bashobora kwankana, ugaca usanga icyo bapfa ntabwo gifite insobanuro. Hanyuma rero tugarutse ku bijyanye n'intambara uko ziriko ziragenda, niyumvira yuko nk'uko twabishikirije, AFC M23 ikwiye kubandanya igice cyo kugarukana umutekano, aho umukongomani wese atiyumva mu mahoro, atiyumva nk'umukongomane, aho hose ko AFC M23 ikwiye kwihutira kuhageza ikirenge, kuko biboneka ko ari kontorora, atawuhoga ubwoko, atawuhogwa ibitekerezo bye bya politike, ahubwo hari ibikorwa by'iterambere, hari ibikorwa byo gukomeza biyubaka, babungabunga umutekano. Ega umutekano AFC M23 iriko irubaka, ndetse nk'uko Perezida Paul Kagame yabishikirije mu minsi iheze, biraboneka yuko ibice bya Goma, bya Bukavu ubu biri mu mahoro, nyuma yuko haheze imyaka myinshi, imyaka irenga 30, ari ibice birangwamwo vurugu, ari ibice birangwamwo ubwicanyi butagira mvura, ibintu byo kurya abantu, ibintu byo guhora abantu amoko. Niyumvira rero uwo muco uri Goma, uri Bukavu, ko ahubwo AFC M23 ikwiye kwihuta, idakwiye gusamazwa n'ibiganiro byo kuvuga ngo hari ibintu by'ibiganiro. Ntibyari bibi kuganira, ariko nuko uwo baganira, kuko twakomeje tubishigikira, atari umuntu ubona afite ibitekerezo byiza byo kugira ngo yifuza yuko uri mukongomani canke abaturanyi b'abakongomani, abanyarwanda, abaganda, abarundi muri rusange bose bashobora kwisanga no kwiyumva mu mutekano no mu mahoro. Izo leta rero Ndayishimiye na Tshisekedi zitumva yuko umutekano w'akarere ni ku bantu bose, ni ku moko yose, ni ku ndimi zose, atagucagura, aba ari byo bikwiye gushinga imizi, aba ari byo bikwiye kubaho, wa mutekano ugakomezwa, kugira ngo ibya bikorwa by'iterambere, kwa kurwanya inzara, kwa kurwanya ubukene, kwa kwitaho bya bikorwa ko abantu bakwiye kubona aho baba, amabarabara, amazu meza,
n'ibindi bikorwa byose by'iterambere bikwiye gushishikagwa turi mu mahoro. Izo leta rero niyumvira ko zikwiye kwikangura nayo ivyo kurwana vyo erega narabibabwiye, iyo leta ari mbi nta nubwo ishobora kugira igisirikare ciza gishobora gutsinda intambara. Niyumvira rero ko ibyo bijya bitekerezo byo Ndayishimiye bya Tshisekedi by'uko hariho inzira yuko bashobora gutsinda intambara, ibyo bintu bakwiye kuvyikuramwo, n'ibintu bizobagira ko ingaruka mbi mu minsi idatevye. Rero nico nagomba kuvuga ku biriko biraba, kandi kuba AFC ishishikara gusatira Uvira, kwizenguruka Bujumbura, bagashishikara kujugumira Bujumbura. Ntibakwiye kujugumira kuko ibyo bashikira no gusarura imbuto y'ibyo babivye mu nyigisho z'amoko, leta yisunga iby'amoko, leta itababaye iterambere, ahubwo yumva yokomeza iby'intambara z'akarere. Kandi tuzi ko leta ari igihugu gikenye, igihugu c'u Burundi ari igihugu gikenye, kandi twarabwiye ko ibintu by'intambara ubundi kugira ubijemwo bisaba yuko ufite amafaranga menshi, uba ufite ubutunzi. Rero muri make n'ibyo twagomba kuvuga dushikiriza, dutera akamo yuko yaba Tshisekedi yaba Ndayishimiye botahura yuko inzira y'intambara atari inzira yabo, atari inzira bashoboye, ahubwo ibiganiro byari byiza. Noneho AFC M23 ibihugu by'ibanye u Rwanda, Uganda bakabafasha ukuntu umutekano ukwiye gutunganywa mu gihugu ca Kongo, bakabafasha ukuntu intwaro nziza ikwiye gutunganywa muri ibi bihugu bya East Africa. Kandi ibyo nkimvira yuko byatubera inyungu twese abaturage mu bihugu biyaga bigari. Noneho umutungo abo bazungu barondera baza kuduteranya, noneho uwo mutungo ukatugirira ikimazi, ukareka gusagurwa no tugwi dukeya tw'abantu bari muri leta, ahubwo uwo mutungo ugashikira kuri buri muturage wese muri East Africa countries. Nivyo nagomba kuvuga fatiye kuri development n'ibishasha biriko biraba mu karere k'ibiyaga bigari East Africa no muri Afrika yose. Murakoze.